ugasanga hari ibintu baguha abagabo baguhonga mugahenda umugabo ngo tu business wagize wakoze ibi nibi kumbe ni uri kurabesha nivyo baguhonze. Rero ubukene kenshi buragutera kubesha hari n'abafata ingendo ugasanga bakunzi bahore CANAAN TV ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Nta usa nawe muremyi w'ijuru n'isi, nta uringaniye nawe, uri gitangaza kandi ibyo ukora biratangaza uko bukeye nuko bwije. Uri umwizigirwa kandi uri umunyabuntu, imitima yacu iraguhimbaza kandi iragutazira kuko utugirira neza uko bukeye nuko bwije. Ndagushima kuko n'ubu uri kumwe natwe kugira ngo banenye kutwigisha uciye mwami Imana mu ijambo ryawe. Nyemerera ugirire neza umuntu wese azokumva ibiganiro kugira ngo yikebuke ahindukire agendere mu nzira nziza guhimbara. Urakoze kuvyumvise, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise, amen amen. Twari twaganiriye umwansi umugabo afise, uyu munsi naho turaganira umwansi umugore afise. Umwansi akomeye nawe yahuye n'uwo mwansi bimutuma kenshi akora amakosa. Iyo mwansi nta wundi ni ikintu cyitwa ubukene. Abagore ntibihanganira kenshi ubukene. Iyo bahuye n'ikibazo cy'ubutunzi usanga by'ukuri bibahungabanya, ugasanga barakora amakosa menshi atewe n'ubukene barimo. Ugasanga ndetse na Satani arabitiza ico kigwanisho kugira ngo amutesha agaciro. Rero iyo atagize ubwenge ngo amenye ati iki gihe cy'ubukene ni gihe cyo kwegera Imana cyane, senga Imana kugira ngo inkomeze amaso yiwe ayakure ku bintu, kuko abagore turakunda utuntu, turakunda gusa neza, turakunda abadufata neza, turakunda abatubwira neza. Rero Satani kenshi iyo turi muri situation niyo yo gukena aradupresenta abantu bashobora kutujana mu nzira nk'iyo kugira ngo duhushe umugisha w'Imana. Rero nabonye ibintu bitatu ubukene butera umugore. Icyambere ni ububeshi. Umuntu aradevelopa ububeshi kubera kenye. Ugasanga arafata amaprograma mu mpisho, umugabo yamubaza ati mbega uri hehe, urumva ati je uye nagiye kuraba mama canke nagiye kuraba umugenzi banje twasohokanye, kumbe ufise amarandevu n'abandi bantu. Ugasanga vy'ukuri urabesha, canke ugasanga hari ibintu baguha abagabo baguhonga mugahenda umugabo ngo tu business wagize wakoze ibi nibi kumbe ni uri kurabesha nivyo baguhonze. Rero ubukene kenshi buragutera kubesha. Hari n'abafata ingendo ugasanga akubwiye ati ngiye muri mission, kumbe nta na mission ugiyemwo, ugiye mu marandevu n'abagabo. Ariko by'ukuri muri iki gihe ubu uri mu bukene, umugabo yarakwiye kukwegera cyane gusumba n'iyindi misi yose kugira ngo umwe agume yumva ko hariho connection. N'igihe umugabo akwiye kwegera umugore cyane kugira ngo ntahure n'uwo mwasa muhendahendesha utuntu. Umugabo bakwiye kumwegera cyane kuko n'umwasa akomeye kandi bigora kenshi kuvyihanganira. Ikindi naco, iyo uri umugore atagira ubwenge mu gihe cy'ubukene, iyo ubona rero wewe udurazana utwo tuntu, umugabo ukabona ntacazana, uca utangura kugira agasuzuguro. Biragutera gusuzugura umugabo,
ugasanga nta n'ijambo afise avuga kubera ubona ko ari we uzana utuntu muhira kubera utwo baba baguhonze hirya no hino. Rero igihe mu rugo vraiment hari ubukene bw'amafaranga, umugore akwiye kuba maso cyane gose, kuba maso cyane ko umwansi abazi inzira acamwo kugira ngo aze gusambura urugo, rero ni ukuba maso cyane gose. Ugasanga utanguye no kwidoga kumugabo ataca maze, kumugabo ataca zana, kumugabo yiriwe yicaye, kumugabo kandi nawe nta hafise akura. Hariho n'abatazi kwideburuya ngo biruke bafatanganya utuntu, aho kuba umugore ahubwo muri ico gihe ukwiye guca ufukama cyane uti iki gihe ndimwo kirakomeye, reka mfukame nsenge kugira ngo Imana ikomeze kumpi ubushobozi bwo kwihangana. Igihe atakwihangana kuri muri wewe n'akageso k'abagore murazi ko n'Imana yadusabye ngo twubahe. Ujya hajya Imana irinze ivuga ikintu nuko ibibona ko ico kintu umuntu aba gikenye, irinze ishiraho itegeko nuko ibibona ko ico kintu gisabwa gushirako attention cyane. Imana ivuga ati abagore bubahe nuko babona ko kubaha kutari kwinshi mu bagore. Rero iyo hatari ubutunzi, umugabo adafise ubutunzi muhira, hari ubukene, rero umugore murumva yuko ashobora gusuzugura umugabo. Kandi abagabo nabo twarabonye yuko icubahiro bagitenako cyane gose, hari naho yita, hari n'abiyahura kubera abona asuzuguritse, hari n'abazita bagahunga kavuga ati aka gasuzuguro ntako nokwemera. Rero umwansi arashobora kurusambura aciye muri iyo nyifato y'ubukene buba buri mu muryango. Ikindi cya gatatu, umuntu ubukene burashobora kugutesha agaciro. Uri umugore yari yiyubashe kubera gukena, wamenyereye ubuzima bwiza, ugata agaciro umuntu wari we wese akagukoresha ikosa agomba. Nubona ko ubundi atari no kukubaka kukuvugisha, mugabo akubona kuri muri position de faiblesse, akakwegera akagupopoza kandi nawe ukemera kubera situation urimo. Ugasanga wataye agaciro. Umuntu wese akujana hago, umuntu wese akubwira amajambo ashaka kandi nawe ukayakira ukayumviriza kubera situation urimo. Ariko iyo uri umugore yisobanukiwe, uri umugore w'ubwenge ashaka kubaka urugo rwiwe, uravuga ngo naho ibihe bimeze gutya, ndazi ubutabazi bwanje iyo buri. Ivyo rero bigira umugore agize iki, aciye ubwenge, akamenya ati iki gihe ndimo n'igihe ahubwo cukwegera Imana cyane gusumba ibindi bihe byose, kuko ari igihe umwansi abazi ko ashobora kugufata byoroshe. Kuko twabonye ko abagore kenshi banakenera twinshi, banakenera n'utuntu twinshi kandi barabwa na twinshi. Kandi hariho n'ababa profita, akamenya ingorane ziri mu muryango, akavuga ati aha rero aho namuhigiye aha niho ndamuronkera, aha niho nza kumuronkera, kubera azi ko akeneye amafaranga. Rero ubukene by'ukuri ni ikigwanisho gikomeye, n'umwansi akomeye ku mudamu. Kwera urumva abagore bakunda utuntu, ibyo birazwi. Rero igihe atari ko araturonka abona batumuha, biroroshe ko ashobora kugenda byoroshe. Ikindi naco kubera arabwa na byinshi, kuko umwana ariko ararira ntarira araba papa, arira araba mama. Hari igihe avuga ati nta kundi hagupfa wozanzama, reka nemere nabikore kugira ngo aburire abana. Mugabo naho ugiye muri ivyoye, Imana mwijuru ntikunezererego kandi bigutesha agaciro, kandi bimenyereye usanga bwabaye ubuzima, kandi barakubwiririkana bakamenya ingorane ufise. Uwari we wese akaza akayipermeta kukubwira amajambo yose ashaka. Ariko igihe uri umugore aciye ubwenge,
uri umugore avuga ati ibihe bikomeye biraza, ibihe birabisa ibindi. Haleluya. Ibihe birabisa ibindi. Ukavuga ngo sinshobora guhemuka, urugo rwanjye ndaruhagarara, nanjye ndiyubahiriza, sinshobora guhangagwa n'uwari we wese. Nivyo rero biva ku mugore agize iki? Biva ku mugore afise ubwenge bw'Imana, asenga akamenya ya zaburi twasoma y'ijana na mirongo ibiri na gatatu, ya zaburi y'ijana na mirongo ibiri na gatatu, ukamenya ko Imana ngo kuri wewe niho nunamurira amaso, wewe uvyagiye mu ijuru, nk'uko amaso y'umushumba bayahanga ukuboko kwa shebuja, kandi nk'uko amaso y'incoreke iyahanga ukuboko kwa inabuja, niko amaso yacu tuyahanga uhoraho Imana yacu gushitsa aho izotugirira ikigongo. Wavyumvise? Umugore yisobanukiwe, umugore yamenye neza agaciro kiwe, akamenya n'ico Imana imugomba ko, ingorane zose azizana imbere y'Imana. Haleluya. Rero ndagutera intege wa mudamu we, ntujane n'ibihe ngo wemere umuntu wese agukoresha amakosa agomba, Satani akujane akugire nk'agati gakubewa n'umuyaga, ugiye hariya. No, hagarara uvuge ngo Mana mpanze amaso wewe, kuko ni wewe mwungere wanje. Haleluya. Haleluya. Ngo ni wewe mwungere wanje, ni wewe undagira, ni wewe undagirira, ni wewe undinda. Haleluya. Wisunga ijambo ry'Imana, ibihe bikomeye Imana irabihindura ikazana ibihe vyiza. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mana data rugira vyose uri mwijuru, uri gitangaza Mana, kandi ibyo ukora imisi yose vyama bidutangaza. Nta na rimwe mwami uterera n'abawe, iryo ni sezerano wasezeranije abagukunda. Waravuze ngo nzobana namwe mu bibagerageza n'ibibagora vyose, naho isi irimwo amakuba n'amagorwa, waraduhumurije ngo niduhumure, waranesheje urupfu na kuzimu. None muvyeyi mwiza, n'ubusubiye gusengera abantu bose bari bacitse intege, bihevye bihebuye kubwo ibihe bikomeye bariko baracamwo, ndabasengera nsaba imbaraga zawe mwami kubamanukira kugira ngo bakomere kandi bakomezwe nazo, kugira ngo bahagarare badatinya ubugunge bwose bwa sekibi, kuko atawundi mugamba afise nuwo kugirira n'aba bana b'Imana, ariko weho ufise umugambi mwiza wo kugirira neza abana bawe. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje ko wumvise ugusenga kwanje, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.